korera ko n'imiryango myinshi abadamu benshi ntibazi gusaba imbabazi abagabo twebwe ubu twaragize inama twayigiriye muri ville urabona impande ya plaza turavuga duti twebwe abantu b'abagabo ukoze ikosa ukakorera umudamu wawe ikosa umenya kuvuga ati mke wangu nisamee imetokea basi haitatokea tena na wanawake lakini wanawake nyinyi sasa kuomba msamaha rimwe naho nuvyize vuba nk'ubu tubanye amezi 9 uvyize nk'umu mezi aya 3 yanyu ubonye iki ibintu bigoye ubonye iki ibintu bigoye naho no hamagara Joshua yobivuga akavuga ati ibintu mama vyize vuba rero jameni tumenye gusaba ikigongo hari amajambo 3 agoye hariho kuvuga merci abantu benshi baranirwa kuvuga merci kandi umuntu amubwiye merci ntazosubira kuguha n'undi munsi akantu gato isema asante kwa kitu kadogo umva vuga merci icya kabiri kuvuga uti ndagukunda ivyo byananiye abantu benshi murabona abasore benshi bapfuye ari ngaragu byarabananiye kuvuga ati ndagukunda bafiko fiko ahubwo cyane ibyo birananiye abagore n'abagabo babana n'umugore ntakuvugira ati nk'umugabo wawe aramubwiye ngo icyo ndagukunda agacavuga ngo ushaka iki wewe bakuroze acabona menga ugomba umusaba amafaranga kubera abadamu wamenyere kubwira umugabo wati ndagukunda igihe bimubwiye avuga ati no munsi arashomere nanje ndagukunda mke wangu ndio hivyo sasa ukwese nikweza meya igize imbere dusangiye kamere ko gutera tuji imbere kwari imbere cyabanyene ndimbere ya thank you umfashe neza ndakunze abajana maza ndakunze mwana w'umwami ndakunze Fisumozigamye Madizosa ngikice Nurukundo Ndakumetri ukabona rero ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka uririmbe ya ndirimbo utabaza Yesu Yesu niwe mutabazi 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 aya makofi ndakigeregere Yesu niwe mutabazi Yesu niwe mutabazi Yesu niwe mutabazi kamene ibihe byose wereva ndirimbo iraryoshe sana turayiteye abantu mwese muriko muradukurikirana uri mu bibazo bitandukanye utabaruka no gupfa watabawe rero kubiri watabawe watabawe nyene watabarutse gutabaruka no gupfa okay muri commentaire mutubwire gutabaruka no gupfa kana kibaza kutubwira okay sawa rero imana ibahe intsinzi mumererwe neza mubone gutabagwa ya ku izina rya Yesu Kristo hari agatero bavuga mu ndirimbo ngo cyangwa si iyo ngo Yesu ni na yaradutabaye Yesu ni na Joshua yaramutabaye Yesu niwe mutabazi na Sefu yaramutabaye Yesu niwe mutabazi na Fiko wazomutabaye yaramutabaye natararongora ntacyo yaramutabaye Yesu niwe mutabazi na twebwe yaradutabaye Yesu niwe mutabazi na wewe yaradutabaye Yesu niwe mutabazi na jewe yarantabaye Yesu niwe mutabazi nguma nibagira kaka nikavuga namo ngo intambara nigana igende bivuga gute na wayibagira hola people mutabantu hola people hola ndabaramukije amahoro y'Imana wherever aho muri nitwa no Haske ntari wa gatandatu no Haske solution man of God new creation son of God unstoppable miracle man n'andi mazina ariko kandi ndabibutse ko mba n'umugabo wa Panela Vine umudamu akunzwe cyane muri kino gihugu turimo ndabibutse ko turi mu Burundi mu gihugu kwisi yose imana inkunda none ukoye kucugabaye okay kwisi yose ariko na cyane ko aba mu gihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cyacu gitemba amata n'ubuki turutse yuko mu 2040 tuba turi mu Burundi bwiza 2060 Burundi gifashe
Okay, voilà. Niyo mbono yacu igihugu turimwo. Yeah. Ifo ko mumenye ivyo turimwo, nivyo turimwo. Abajene dukura amaboko mu mpuzu dukore nimba twaje ngaha ntitwaje kugira ngo tubasamaze, Yeah. ariko twaje kugira ngo tubankuraje mukore. Turaba influencer banyu. Kama Wewe kawa. sema na wewe. Oh, my name is Faxine Wimana Fanny Ravine Mamlao, best woman, Mama Papa, Madame Kezima, Madame Mrs. Kezimana. Today I will speak English only. Only English. Only English. Yo. Yeah, Mrs. Kezimana. Yeah. Ndabaramukije cyane. English is finish. Yo. Kiri wacu rero. Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane ibyo murabizi. I love you so much. We love you too. Ya nko yakaravuga ngo umudamu akunzwe hano mu Burundi, cyisimbwa ngo nkunzwe hano mu Burundi ko nkunzwe mu ijuru naryo niryo riganza no ku isi niki rero. Kubw'ibyo rero umuntu aje kubwira ngo arakwanka uzoca umwibutse ko mu ijuru ukunzwe, Imana ikunda. Yo. Rero ko uwo muntu nawe yokwanka ntacyo bitwaye. Ariko ndabibutse yuko Fanny Ravine n'umunsi araryoheye nkuko mubona afise akamwemwe. Mwibuke yuko muri prank mwabonye ingene kugira gire introduction bimugora, mwarabibonye, ariko murako no munsi bimuryoheye. Nikwemeze no munsi zo kuganira ku bintu bitatu. Icambere ingene vyagenze muri competition ya irebe. Yego, ica kabiri no munsi baza gukora ikintu tuzaba dukora, taza kubashingira intahe imwe no munsi ndafise intahe ndabashingira kugira ngo no munsi mbengeze hano ngeze. Na Vina afise imwe aza kubashingira imwe, ariko kandi irigira gatatu turaza kubaha surprise. Muri tete surprise. Okay, twagiye muri award irebe byagenze gute? Muri irebe best influencer murazi ko twari mwihiganwa, ako n'ubu turacabandanya. Ubwo mbere ndabashimiye cyane, mwarantoye, byagenze neza, nashoboye hajya twari muri demi finale, ubu muri finale. Rero muzosubire kwa kundi ninabitura, muzosubire nyene mutore mubirukije kwa kundi nyene, kuko murabizi ko jewe ndi umuntu wanyu nyene kandi oya ndabakunda vraiment, kandi turakundanye kuko naje nivyo kunda ko nguma ndabakunda jewe namwe mutankunda, kandi namwe munkunda nta mpamvu yo kutabakunda. Ni mwebwe babosi banje, ni mwebwe bakunzi banje, nabapenda sana. Ndabashimiye uko byagenze muri irebe best influencer, nashoboye gushika muri finale, ariko hariho ikindi kiringo kizofatwa kugira dusubire kugira yandi matora yo gushika yo kuba uwa mbere. Murabizi yuko twaravuga isi cyakuba wa kabiri, cyakuba kubera ba mbere bazibari batatu, wahazo uwa mbere wa kabiri wa gatatu n'abandi nyene binyuma. Urumva nyene nawe ucuvyumva ko biba byaragenze aba bana. Jameni, sishaka kuba uwa kabiri, shaka kuba number 1. Ntibishoboka none, kumwe n'Imana kumwe namwe birashoboka. Ndabashimiye uko mwabikoze, kandi n'ubu unyi uko muzobikora. Mungu awabariki sana. Ndanabibutse uko jewe reka ngira imyamamazo. Ninaba umu best influencer, namba hari icyo wahora unkundira, ucandike muri commentaire unzoca ngwiza nako na gatatu, kugira ngo mbandanye ndabafasha kuba influencer ibintu bimeze neza. Kuba influencer no kuvuga kubabera akarorero keza ku bintu cyane kurusha ibindi. Ejo Sefu no yambwiye ati mama la uri umu best influencer ko yako hariho n'ingo nziza zaratambutse, ariko unyizasubiranye kubera wewe, kubera Shayibyo tubishimira Imana. Intare ni nyinshi, ni benshi bashingira intare z'ibintu bagiye baragira baranyamurako, nanje ntanibonako. Rero nuko rero nuko murabyumva yuko yarenganye Mamlao, ariko kandi ndabashimiye. Kandi hari igihe mpora mfuha, hari ukuntu hari abandi bantu bamukunze. Gukundana n'icamamare n'ibintu bigoye, no kubana n'icamamare kuzamva umuntu amwandika iki message Potko tunazi ko igize igyakanga ukito. Ariko harajemo abantu babagabo, ariko je abadamu sawa, ariko nk'umuntu w'umugabo ngo ngo ari wa Fanny Ravine ngo je ndagukunda sana, ngo wewe nguri ku mutima. Avuga nti n'ubugore bamba bamunyaka birabaye agajembege. Ariko ndatahura yuko abaryohera, abafasha, ariko kandi merci beaucoup. Ndabibutse ko nanje ndamukunda. Nabonye ama commentaire y'abantu benshi avuga ngo Noraski n'umukunda, ngo rwani zo prank umugirira
nivyo kumugira prank ni kimwe ariko mbanzi nije tubaye ndazi capacité afise ku bintu kanaka ibintu vyotuma ashobora kumera nabi ngo rukunda umwana umwana azovuka ndamukunda n'ubwo ndamukunda ntitwari kubana ntamukunda umugore twashakanye naramushatse nawe aranshaka turashakana abanyarwanda bivuga neza umugore twateretanye namuterese nawe ahita atereta gose ndarabwije abantu bari mu Rwanda bamwe baranyandikira today gose nanjye ndabakunda bo muri hose ariko kandi ndabwire yuko mu Rwanda nzaza vuba gose nzazana n'umubebe nzagaruka narose umubebe gose nuko bimeze rero ndamukoreye prank ni kubera ko mba maze kumenya ni kino kintu yo reagisa gutya kubera ndababwira ikintu kimwe prank ngene imeze urabona yuko habarimo umuntu reagisa uko ashaka hari n'igihe ahora nyimyoza mugaca mushapura yasuzugura umugabo ariko sivyo ntiyosuzugura kame ivugire bebe siwezi nikakuza wewe ni heshima yangu. Nasikia sasa mke wangu anasema? Ya umugabo kandi we unaona yuko yarose n'ibishatsi? Ego bebe vuga. Umugabo na Bibiliya iravuga umugabo ni icubahiro cy'umugore gute none wowe wa mugore wumva uko usuzugura umugabo wawe uretse nabo bandi jewe gute nosuzugura umugabo wanje imbere y'isi yose ereka aya mavideo yacu arabwa n'abantu isi yose niki rero nibaze yuko umugabo wanje arabizi sishobora kumusuzugura noneho ivyo n'Imana irabizi iryo kosa naryo nokora namheshimu sana. Nakupenda sana. Sawa mama. Unamuona? So nuko imeze rero n'umunsi naregea sana rero n'umunsi kwari kubashimira tubabwire ko mwakoze kumusapotinga ariko kandi byosubira kuba azobatera kamo ntimuze musite canke ntimuze mwezite kumutora sasa kimwe murebona jewe reka ndabashingira intahe nababwiye ko n'umusagara n'umanya w'intahe je nshinga intahe imwe n'umudamu wanje aza gushinga intahe imwe ni freestyle navyo naramubwiye ariko reka twumve intahe iri hafi okay intahe iri hafi je kugira nshobore gushika kuri no level ngeze ko no munsi mukaba harimo abantu bankunda benshi bangahe murabitswe n'abana ndumeshe makuru izo murabize ariko kandi nabaye n'umuririmbyi nibaza ko benshi batabimenye ariko hariho benshi babimenye sasa nkitangura kuririmba natangura kuririmba 2009 ama 2013 nagenda kutu radio nayiguteye ngushingiye ntahe nagenda ku maradiyo gusaba promotion y'abana ufise n'agasede nyagihe nta flash twari dufise waba ufise CD ebana ushaka kunyakira indirimbo ari gihe aba journaliste bakwankira tugira ko dushimira aba journaliste ico gihe badusupportinga babana natwe kuri radio Kitire yaradufasha cyane radio Kitire n'andi maradiyo yarahari ico gihe nukuri mwarakoze rero ariko watwara utwaye CD umva nyine waba ufise ngene usubira inyuma ndibuka ko umunsi umwe rero hari umuntu nari nzi ko ari umugenzi wanje mpamfe ahari hose ndavyibutse kubera ko tujye twabonanye amatura nabikemura hama ndamupitira ndambwira ntibazi rero ndakibutse pe uri inzigo yi oya vuga kaya kanuko mubwe vuga rero reka kabwira abantu gute sawa babari urumva reka ndababwira abantu banje ndababwira nti ndamupitira nari niri ubusa nyamusi guys ndamaze kwirirwa ubusa kandi siri musi kabiri sina gatatu sina kane sina gatanu n'inshuro nyinshi ndamaze kwirirwa ubusa mu buryo kubera kwirirwa ubusa na peti havuye ikagenda nkaca nguma numye hamwe umuntu yuma life ni ikintu kigoye hamwe umuntu yuma ntusubire kuzuraronka peti hamwe abantu bose basigavuga ati byagwaye sida gwaye ibiki ariko kubera ko ubuzima bwagukubise nico gituma rero ntegereza gukora n'ingufu zose bigikunze nkifise amagara kubera ko ubukene burababaza guys ubukene burababaza nico kintu cyambere kibabaza ndibuka ko nagiye gusaba uwo muntu amafaranga ya bisi kugira ntenda mwana n'umunsi sindagusaba amafaranga yo gufungura sindamuvuze izina ariko nkabasa ya bisi nayo numva najugumiye numva kuva mu gatondo uri kuri ukani CD kugira urabe ko impano yawe itera imbere hama nyamuntu arayanyima ariko icyambaje siko yanyima kubera naho yarayafise ariko aradandaza icyambaje siko yanyima icyambaje n'ingene yambwiriye mu bantu ngo toka nguva ngaho ngo muguma genda murasegereza
nawe uri umusitari uba wakubise nawe waba na wambaye pocket. n'agapoketi uri umusitari ufite N'agakofe. n'agasede nawe ufite udufimi n'udushatsi tuzinze. oya nta dushatsi nawe bwaronka Mm. urumva ariko rero Wikije umusitari. nca ndavuga nti uko iyo bisha hose uno mujama arashobora kuba abakiriya bariko bataramumerera neza reka ni point ahantu ndagaruka nsubiye kugaruka asubira kumbwira ko akunda inyene birambabaza uwo mujama yambwiye ivyo bintu urumva ko yanyimye ya bisi naciye sinzi undi muntu aciye amasanfra y'imenge nya bisi ari 350 ndataha naba mukina ahantu bita mu kirasazi ndataha buke n'amaguru nshonje ariko ari umuntu aciye ampijana nguri imandazi igitumbura ibenye ncangenge ndako ariko yaciye ampingoga mvuga nti jewe ubu ngiye gukora n'umwete wanje wose ndonka inoti mu buryo akazi kose nzogakora sinzosubira kuri ya bisi imana ishimwe nyimba nasubiye kuri ya bisi ariko ntivyabaye kenshi vyaciye bipunguka kimwe ndababwiye nuko ibintu byose umuntu ahura navyo si kuvuga ngo byose n'umuntu akugiriye nabi ngo abashatse kukugirira nabi hari igihe akwigisha kandi umuntu yokugirira ikintu ntukuremo inyigisho wowe uri kuyadekona ivyo bakugiriye yaba cyiza kuramo inyigisho yo gukora neza yaba kibi naho nemenya ko ari abantu babi kugira ngo uzokora iciza naho sinakubwiye ngo uzoce ugenda ukora ikibi uzokora iciza rero ukaba uri ahantu abantu baguhemukiye abantu wari wizeye ko bagufasha ntibagusapotinge ntibumva impano yawe urashino no kuntelefona na jewe noraske jewe ndugutinya filme mushasha ndarenze canke ndagomba kugira iki ndagomba gushika kure ukumva menga ndiko ndabinegrija ukaca wumva yanyanse ntabwo ari jewe kumbure sije ndi inzira yawe yo gushika kuvyishaka gushikako okay nawe yawe ntabwo ari inzira ya bose yo gushika kw'iryo terambere wowe izera imana niyo ishobora kugushikana iterambere ryawe wait ariko ariko rero ngira ko mvuga umuntu nawe yogukorera iki ni byiza kwibagira igituma umugabo wanjye natanguye mvuga ngo ngura inzigo ni kubera uwo muntu yamubabariye ubu kandi ibyo bimaze nk'imyaka 10 namubabariye ejo kubera nyagihe ntiyigeze abona ko yambabaje igihe cyose twahura yaca namubwiye nti mugenzi we warambabaje ngo toka uri rofa rero ejo duhuye namwe ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntirikarenga mukirate kirazira umuntu kumushavurira imyaka 10 sinamushavuriye none numva ko utari bwamubabarire kuko utari bwamubabarire umuntu kumubabarira umubabariyeho no gusaba imbabazi naco n'ikindi kintu ko yaransavye imbabazi vyatumye we waruhuka ega rero ntiyararyohewe sawa twuje turibuka gusaba imbabazi ako rero ako n'imiryango myinshi abadamu benshi ntibazi gusaba imbabazi abagabo twege ubu twaragize inama twayigiriye muri ville urabona haje impande ya plaza turavuga duti twege abantu b'abagabo uko zikosa ukakorera umudamu wawe ikosa umenya kuvuga ati mke wangu nisamee imetokea basi haitatokea tena na wanawake lakini wanawake nyinyi sasa kuomba msamaha pardon rimwe naho ntuvize vuba nk'ubu tubanye amezi 9 uvyize nko meze aya 3 yanyu ubonye iki ibintu bigoye ubonye iki ibintu bigoye naho no hamagara Joshua yo bivuga akavuga ati ibintu mvyize rero jameni tumenye gusaba ikigongo hari amajambo 3 agoye hariho kuvuga merci abantu benshi baranirwa kuvuga merci kandi umuntu amubwiye merci ntazosubira kuguha n'undi munsi akantu gato isema asante kwa kitu kadogo umva vuga merci icya kabiri kuvuga uti ndagukunda ivyo byananiye abantu benshi murabona abasore benshi bapfuye ari ngaragu byarabananiye kuvuga ati ndagukunda bapfi ko fiko ahubwo cyo ibyo birananiye abagore n'abagabo babana n'umugore ntakuvugira ati nk'umugabo wawe aramubwiye ngo ndagukunda agacavuga ngo ushaka iki wewe bakuroze acabona menga ugomba umusaba amafaranga kubera abadamu wamenyere kubwira umugabo bati ndagukunda igihe bimubwiye avuga ati no munsi arashomereye nanje ndagukunda mke wangu ndio hivyo sasa kuvuga ndagukunda ari ikindi kintu cya gatatu navuze kari bitatu navuze sorry love je t'aime na papa sorry je t'aime na merci na merci voilà na merci tuze turiga gushima udushoboye womara amafaranga y'abapatiri patiri umubwiye uti ndagukunda pati acavuga genda waha amapere ageza kwa amapere gacuvuga ati nukuri urakoze cyuvuga ati genda waha yandi uciye usanga umuje bukije k'ivyo nduti nukuri mbabarira amafaranga yiwe yose yamaze merci yamaze amapere ya pati nuko rero jewe si sikaje minota 5 jewe sishinga intahe yiwanje ahubwo ni nkuru ngome mvuge ya
nyine ibabaje ariko ndabibwira abantu b'inkumi bifuza kurongorwa n'ababosi kino gihe ntawanka amahera jewe ndakunda amahera ivyo oyi n'Imana irabizi je ndayakunda urumva ariko ntugire ntushire imbere amafaranga ko utegerezwa kurongorwa kubera amafaranga iyo nkuru ukuntu imeze ni umudamu umwe arongowe ku mugabo w'umutunzi cyane afise impangu zirenga 15 ngaha mu gisagara cya Bujumbura uwo mudamu ariko akaba abanye n'uwo mugabo bafitanye abana 5 b'abakobwa gusa uwo mugabo no kuvuga ko abo bana bose b'abakobwa ategerezwa kuzara basambanya kubera ko ubwo butunzi bwiwe yabukuye ahantu nyine nawe uca ubyumva mu mangetengete rero urashobora kumubona nk'umudamu yambaye neza asa neza ntumenye yuko yubakiye ku ico gikomere cy'uko umugabo wiwe asambanya abana biwe aparavuga ngo ni abana b'umugabo cyangwa ngo bamwe ngo ni abana umugore yazanye umugabo nyine yivyariye akaca abasama yumva ico gikomere nk'uwo mudamu afise kandi wo mubibona ko asa neza ari mu bintu byuzuye s'umugabo w'umubosi rero mwana wa mama mutoya wanje bane bacu bakobwa musenga Imana bariyo ibahitiramo ntuje kuraba ngo shaka amahera cyangwa ngo shaka biriya kuko ntuzi iyo vyaje biva kandi hanini isenga ariko kandi uhite umugabo akora umugabo wanje ako karemba ndengeje kunda umugabo akora gusumba umugabo ubona yuko umenga nyene vyose arujuje niki ego umurose ni sawa muga ukaba avuye ku Mana atari iwe uvuga ngo nico cifuzo canje kuko ntubuzi ivyo muzohurirayo jewe intahere nzoyivuga ubutaha kubera ko amasaha arageze yo kuja mu bindi bintu twacerewe ego ntazobibabwira kugira bela vile ngene vyagiye baragenda ama circonstance kugira ngo mukunde ariko kandi ndabibutse yuko mwarakoze ku mazina mwaduhaye y'umubebe bebe mwarakoze vuba nivyaba muzobibona uzobona twamwise izina ryiwe yaduhaye azoca twandikira turafise gift special kuri we ofete ntitwa tukivyibuka ariko umwe wese araza amazina yaduhaye uzobonamwo izina ryiwe yaduhaye azoca twandikira inimero ni 65 azena screenshot agenda handi yagira kaga commentaire yagira hari kizina gira cyavuga ati jewe nje nabahaye rino zina ntagira uzoyigira yamaze kumubona sawa acaza turafise gift iri special kuri we muri abantu bacu nimwe mutuma no munsi tushiye kubaryohera muri abantu bacu ariko kandi hariho ikindi kintu gishobora kubaryohera abavyeyi bibungenze n'abana bonka iyo bafashe amata golake ego twibutse kandi ko golake murayibona golake nga namata ushoye gufata urimo abadamu urazika abadamu baguma batwara utuntu twinshi abadamu bibungenze bagira ibikini bigasanga ibintu akajembe gito cyangwa vyukushoje cyangwa ndakwikangwa saa 11 rero muri ico gihe winwera golake cyangwa umubebe wa mubebe usanga akonka gose ugaca wumva n'ibizunguzungu hariho golake hariho 1 ya mata wahora wumva ngo ni yarenze agese yakirenze aya n'amata meza yizewe ariko adandaza mu Burundi ariko kandi ava mu Bufaransa tubabwire kandi yuko solution cup hari kugira ngo kwamamariza ikintu cyose ukora tutangura kwironkera amafaranga no kuduga ku level yo hejuru turabakunda cyane rapora gato yitwa yo ukwese nikweza meya bigize imbere dusangiye kamere ko gutera tujya imbere kwari imbere cyabanyene ndi imbere thank you umfashe neza ndakunze abajana amazi ndakunze mwana w'umwami ndakunze bye thank you thank you babu